naho umuhuza w'u Rwanda na Congo iharanira intwaro rusange atanga icizere c'amahoro hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda rwo rubona ko leta ya Congo ataco idakora ngo isubize inyuma urugendo bari bageze ko mu biganiro. Amasezerano y'amahoro arashoboka mu minsi ya vuba gushirwa ko umukono hagati y'u Rwanda na Congo iharanira intwaro rusange, nk'uko biheruka gushikirizwa n'umuhuza w'ivyo bihugu byose. Amakuru dukesha ikinyamakuru Taarifa avuga ko umukuru w'igihugu ca Angola mw'ijambo yashikirije mu nama ya 79 ya ONU yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamenyesheje ko yamaze gutanga integuro canke umushinga w'ayo masezerano y'amahoro. Ayo masezerano akaba azotuma hagaruka umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu byose yari vyo Congo hamwe n'u Rwanda. Uwo mutware akaba yamenyesheje ko muri urwo rugendo nyene rw'amahoro i Rwanda habashije kuboneka agahengwe ariko cessez-le-feu ko kuva mu kwezi k'umunani nk'uko yabishikirije. Naho biri uko mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu Ambasaderi Nduhungirehe yamenyesheje ko ibi biganiro biriko biraba uruhande rwa Congo ruriko ruragenda rukwega amaguru ku buryo bigeze naho bibonekera n'umuhuza ubwiwe. Mu biganiro biheruka vyahuje ubashikiranganje ba Congo n'u Rwanda b'imigenderanire n'ibindi bihugu ntivyagenze neza nk'uko Ambasaderi Nduhungirehe yabimenyesheje ikinyamakuru Ijwi rya Amerika. Uwo mushikiranganje akaba yamenyesheje ko uruhande rwa Congo rufise ivyo rwarahiye rurarengwa gukurikiza, ari navyo bituma ivyo biganiro bisubira inyuma naho hako bibandanye bija imbere. Ivyo bibazo ni nko kudashira mu ngiro ivyo bo no kuvuga leta ya Congo ubwabo biyemereye, hamwe no kudashaka kuganira na n'umugwi wa M23 kugira ikibazo gihari gitorerwe umuti biciye mu muzi. Nduhungirehe akaba yamenyesheje kandi ko igihugu ciwe kirazwe ishinga n'ibibazo n'ikibazo c'umuhari FDLR ufashwe mu mugongo na leta ya Congo, bamwe bo bakaba baranashizwe mu ngabo z'igihugu gushika mu mugwi ucunga umukuru w'igihugu. Aha mukamenya ko muri iyo nama ya ONU umukuru w'igihugu ca Congo yamenyesheje ko yiyemeje gushira mu ngiro ivyashitswe ko mu masezerano ya Rwanda abahuza n'u Rwanda. Aha kandi mukamenya ko uyu Ambasaderi Nduhungirehe ari we yari yaserukiye u Rwanda muri iyo nama ya ONU, kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame we atari yahabonetse.